stand in glory. I will see his face, and there I'll serve my King forever in that holy place. Forever singing thank you, oh my Father, for giving us your Son and leading your Spirit in the work of earth. Bakunzi b'ibiganiro bya Rastaro Vivo Ministry ducisha kuri no televiziyo yacu ya RMTV, twongeye kubaha ikaze muri kano kanya keza Imana yaduhaye kugira ngo dushobore kubana muri kino kiganiro, muri izi nyigisho, kugira ngo twumve icyo Imana igomba ko turi bwumve kuri uno munsi. Umwe wese mu kibanza aherereyemo, hari abari mu gitondo, hari abari nimugoroba, hari n'abandi ari ku murango. Tubaha ikaze mwese muri aka kanya wafashe kugira ngo ubane natwe, Imana iguhe umugisha. Ntarandiriye, reka tubanze twishire mu biganza by'Imana, hama Imana igira icyo ikoze mu buzima bwacu kuri uno munsi uri hejuru. Data, mu izina rya Yesu Kristo, nongeye guca bugufi muri kano kanya, nongeye kuza ukunda Imana we, ndakwerekana ababera bose bariko muri kano kanya bitegura kumviriza icyo uri bucishe mu mugaragu wawe. Mana we, aho bari bose, ivyo barimwo vyose, Mana, imitima yabo irabe, barabuko baje, barabuko bari, bemeye kuza uko, kugira ngo Mana uyu munsi bari ubahingura. Nanje ubwanje nongeye kuza kandi nk'umugaragu wawe, kugira ngo uyu munsi ibyo ncishamo byose nkavuga, Mana we, mpemu wawe ngo yongera biherekeze, byongere bibashikire kandi bihindura ubuzima bwabo. Iki ni igihe kigoye Mana, iki ni igihe kidasanzwe, aho by'ukuri igiye gukomeza kugaragara ko abana bawe ari abana bawe, abatari abana bawe atari abana bawe, abagukorera bagukorera, n'abatagukorera batagukorera. None Mana, imitima yacu yirure, imitima yacu yikomeze, ndetse twugura amatwi mu buryo bwo mu mwuka, dukomeze kumva icyo uvugana natwe. Twugurura amatwi twumve kandi dutahure, maze Mana dukomeze kugendera mu byo tugera ku bw'icubahiro cyawe Data. Tugushimye ku buntu bwawe, tugushimye ko no funguro ugira uturonse, ubihererwe icubahiro Data. Nuko wadukunze kugira ngo uyu munsi tube by'ukuri abaza kuba ku meza kugira ngo twakire iyi ngaburo. Ubihererwe icubahiro n'ivyo Data. Ubane natwe rero muri kano kanya, uturinde ikintu cyose cyo dusamaza. Ndasengera uwari wese ariko arumviriza, ndasengera uwari wese yafashe aka kanya gahe ibindi byose yarimo, mu izina rya Yesu Kristo Data. Ikintu cyose cyo musamaza kimigire kure, ikintu cyose cyotuma atumviriza kandi ngo atahure kimigire kure. Ndasenga ngo mpemu wafate control ku buzima bw'umuntu, ndasenga ngo mpemu wafate control mu mutima w'umuntu, maze Mana zima nitwumva dutahure, kandi nitwumva dushire mu ngiro bitubwiye kubw'icubahiro cyawe, kugira ngo tuguhimbaze. Ni mu izina rya Yesu Kristo nshimye kandi senze, amen. Mana habwe icubahiro. Bakunzi b'ibiganiro byacu, nukuri numva ishimwe umutima wanje n'umunezero bidasanzwe kubona nsubiye kugaruka uyu munsi uri hejuru, kugira ngo twongere kuganira ivy'Imana yashize ku mutima. Abenshi ndetse na mwese igihe kiyaciye sigike, mutariko muradukurikirana kuri televiziyo ya RMTV, haraheze igihe kitari gito. Abenshi bashobora kuba bari baje ati mbega habaye iki, mbega vyagenze gute, ariko tubanje gushima kuri umwe wari we wese yashoboye kubaza, yashoboye kurushikira mu buryo bucanke buriya, akamenya by'ukuri icari cyabaye. Rero ntatevye ntarandiriye cyane gose, ngo ndabarambire kugira ngo twinjire mu Imana yateguye ko dusangira uyu munsi. Nagira ngo ndababwire gato ko icari cyabaye sikindi, nagwaye ariko nabonye kugira neza kw'Imana yacu.
nari nagwaye ariko mbona Imana irankiza, nari nagwaye ndagera kure ndetse ngira no mu rupfu, ariko Imana yacu, Imana yanje ariyo yanyu yongera kungarukana mu bazima. Imana dufise ku mugambi ukomeye, Imana hari igikorwa yaduhaye, hari ico Satani yotegura gukora ku buzima bwacu, hari ico Satani yorondera ku buzima bwacu, ariko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Musome mwibukira ijambo tubwira ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ninde yoturwanya? Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ngo umuntu yotugira iki? Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ngo tuzobona abasi bacu bahenebera imbere zacu. Imana ihabwe icubahiro. Rero nshima Imana ko yangiriye neza. Murumva hirya no hino iki cyorezo ca COVID-19 ntawe kitagira umutwe, kandi Satani ateza intambara hariho hose. Mwibuka ikintu kimwe, Satani yateje intambara mu ijuru, nta na hato yiteza ntabwo, nta namwe Satani adashobora guteza intambara. Ariko ndagenda abwira ikintu kimwe, ishengero twinyi turabanesha. Iyo tera intambara, iyo zigwana ukuntu kuna kuriya, turabanesha. Kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo intambara si zacu, ngo ntitugire ubwoba ngo intambara si zacu, ngo ariko ni iz'Uwiteka. Rero ndashima Imana ko yaragwanye mu ruhande rwanje, Imana irankiza, Imana irantabara. Kandi ni intahe ndende, umunsi ntabwo twayijamo cyane, ariko tuzofata undi mwanya wiyaguye tubashingira iyo ntahe. Ni intahe ndende rwose. Ibi bihe turabonye Imana mu buryo budasanzwe, kandi ni intahe igenda inafatiye no kuno murimo Imana yatujeje. Rero kubw'ivyo Imana ihabwe icubahiro. Nawe mwene data wadusengeye, nawe mwene data wabanye natwe mu masengesho, Imana iguha umugisha. Nawe bose mutabimenye ni ukuri Imana ibahe umugisha, ariko hanyuma tuze tubaza, kuko none igihe cyari kihaciye nticyari gito. Rero kubw'ivyo ndashima Imana ku bwamwe mwese, kandi ndashima Imana ko n'ubu gikomeye wewe uri kuranyumviriza uyu munsi uri ngaha, uri kumviriza icyo Imana igira ivuge, nongeye no kugukeza. Uri umunyamugisha, uri umunyamahirwe, kuko ukomeje by'ukuri kuba kuri randevu, ukomeje kuba kuri gahunda, kugira ngo Imana ikivuga ntikiguce inyuma y'amatwi. Imana ihabwe icubahiro. Rero ntagiye kurandira cyane rwose cyangwa ndabarambire. Hari igihe ugasanga umuntu yavuze cyane, ariko iba ari gahunda ya mpemu yera, kuko iyo tuvuga icyo Imana itubwira, mpemu yera afata control, mpemu yera niwe yategeka kutuyobora. Rero nubwo reko ndavuga ngo sindabarambire, uko mpemu y'Imana aza kutuyobora niko biza kugenda, muze kubyihanganira. Imana ihabwe icubahiro. Ego rero hari amajambo mpemu y'Imana yashize ku mutima muri no minsi, n'amajambo akomeye yo muri kino gihe turimo, n'amajambo akomeye muri iki gihe. Abantu benshi barazazaniwe mu minsi, abantu benshi ndetse barayoberwa ivyo barimo, iyo bariko bararaba ibiriko biraba ku isi hirya no hino canke aho baherereye. Abantu benshi barazazaniwe, ntibazi ibihe barimo ivyo ari byo. Ariko nagenda abwira ikintu kimwe, iyi ministeri yacu yitwa ngo Last Revival Ministry, Ministeri y'ikanguro rya nyuma. Vy'ukuri hari ikanguro turimo muri kino gihe, vy'ukuri ni ikanguro twokwita ikanguro rya nyuma. Iyo dusoma Bibiliya tukaraba, turabona neza yuko Yesu ari hafi, Yesu ari mu kugaruka. Hari inyigisho nyinshi twagiye tubaha, hari inyigisho nyinshi mumaze kumva, tumaze kubashikiriza. Uretse na twebwe gusa, hariho n'izindi nyigisho nyinshi muzo kubona abakozi b'Imana benshi bababwira, ariko zose ni inyigisho ziri kumwe, ni inyigisho ziri hamwe zo kubategura kugira ngo dukomeze kwitegura kwakira umwami wacu Yesu Kristo azogaruka kudutwara nk'ishengero. Rero kubw'ivyo nama numva nuzuye umunezero iyo Imana yampaye amajambo ndi bubaganirize yo kudufasha, ndetse sinovuga ngo kubafasha, ahubwo yo kudufasha twese nk'abera, kugira ngo by'ukuri dukomeze kwitegurira umuzo wa Kristo aje kudutora. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Ni umunsi udasanzwe. Narababwiye ngo kumva yuko Kristo ari mu kuza kudutora ni ikintu ca mbere kidutera umunezero, aho abandi kibatera n'ubwoba. Hari abantu iyo bumvise ko Kristo ari mu kugaruka ashobora gutora ishengero, bumva bafise ubwoba, bumva noneho mu kirundi tuvuga ngo bumva ziko zirabashana. Ariko kubera kumva ko Kristo agiye kugaruka kudutora ni umunezero udasanzwe, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo iyi si ntiturabaye, ariko ngo turabo mu ijuru. Imana ihabwe icubahiro. Mu Gifaransa rero harivuga neza cyane, mu Congereza ngo nous sommes pas les citoyens de ce monde, mais nous sommes des citoyens célestes. Imana ihabwe icubahiro. Rero kumva ko Kristo agiye kugaruka kudutora ni ikintu ciza cyane, kidutera umunezero, ndetse kidutera gukomeza kugira ivyizigiro. Kandi ibyo vyizigiro dufise nk'abera ni ivyizigiro vya kazoza, ni ivyizigiro vyo kuzobona Kristo agaruka kudutora. Rero
nk'uko niko ndababwira ayo majambo mwe mu Imana yashyize ku mutima n'amajambo ndetse atwigisha kumenya by'ukuri inkingi zikwiye kubakirwa ko niki, inkingi zikwiye kubakirwa ko n'abantu bamaze guhindukirira by'ukuri Imana. Iki ni igihe nk'uko niko ndababwira ngo ni igihe cy'ikanguro, kandi ikanguro rya nyuma ni igihe abantu by'ukuri nyamba utarahindukirira Imana uri kuranyumviriza, ni igihe cyo guhindukirira Imana by'ukuri. Ushobora no kuba waramaze kuba umwana w'Imana, ushobora kuba n'ukuri by'ukuri uyu munsi wa none witwa ngo uri umuntu akijijwe, ngo witirirwa izina ry'Imana, ariko ugasanga hariho inzira zidatunganye uriko uragenderamo, ugasanga hari ibintu bikikugora. Ariko iki ni igihe cyo guhindukirira iki Imana. Ariko iki gihe kimaze kuba igihe cyo guhindukirira Imana, hari inkingi usabwa kuba wubakiyeko kugira ngo by'ukuri ukomeze kwitega iki, kwitega Kristo. Imana idufashe cyane. Nayo majambo rero mu Imana yashyize ku mutima, niyo ngoma ngo tuganire uyu munsi, niyo ngoma ngo tuganire uyu munsi. Ayo majambo nta handi yavuye, nta handi mwe mu Imana yakuye yambarira. Mwibuke harabayeho ikanguro rya mbere, ariko uyu munsi ndiko ndababwira ikanguro rya nyuma. Ikanguro rya mbere ryabaye umunsi wa Pentekote. Imana ihabwa icubahiro, Imana yakoze ibikomeye. Ku munsi wa Pentekote niho habaye ikanguro rya mbere, uko niho hagiye kubiki, niho habaye n'ivuka ry'ishengero. Uwo munsi habaye ikanguro ku buryo bw'uko abantu benshi uwo munsi bahindukiriye Imana, abantu benshi barihanye, abantu benshi bavuye mu byaha byabo barahindukirira Imana. Bamaze guhindukirira Imana, ishengero riravutse, abantu benshi baragwira, binjira by'ukuri mu muryango w'abana b'Imana. Imana ifashe cyane. Ariko uyu munsi wa none turiko tuvugisha ikanguro rya nyuma, aho abantu by'ukuri bameze nk'abasinziriye, bakwiye kugiza iki, bakwiye gukanguka, bakwiye guhindukira Imana, bakava mu nzira zabo zidatunganye ibyo barimo, maze bakemera guca bugufi. Imana ikaba ariyo gusa bayobora, bakihereza Imana ubuzima bwabo, bakabutanga nk'inyego, bakiyegurira Imana kugira uko Imana ibayobora muri bino bihe turimo. Imana ifashe cyane. Nageze kubarambira, reka dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 kuva ku murongo wa 37 gushika ku murongo wa 42. Abafise Bibiliya ikirundi murashobora kuzingurura, n'abafise Bibiliya y'igifaransa cyangwa n'urundi rurimi murashobora kuzingurura, ariko reka tuzingurure byakozwe n'intumwa igice cya 2 kuva ku murongo wa 37 gushika ku murongo wa 42. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo, ariko badafise Bibiliya murashobora kunkurikirana ngaha kuri ekra, murashobora kunkurikirana ngaha kuri ekra ya televiziyo, muraza kubona neza imirongo yose. Turatangura ku murongo wa 37. Haravuga ngo, bumvise ivyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Murongo wa 38 naho turabandanya, haravuga ngo, Petero arabishura ati, nimwihane, umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharirwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Amen. Murongo wa 39 ngo, kuko isezerano ari ryanyu kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose, abazohamagarwa bose n'Umwami Imana yacu. Imana ihabwa icubahiro. Umurongo wa 40 haravuga ngo, kandi ashingisha intaha yandi majambo menshi, arabahanura ati, nimwikize ab'iki gihe kigize iki, kigoramye. Harabandanya ku murongo wa 41 ngo, nuko abamenye amajambo yiwe barabatizwa. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatizwa. Abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzweho bari nk'ibihumbi 3. Ku murongo wa 44 haravuga ngo, bashishikara cyane mu byo intumwa zigisha, no kugira ubumwe, no kumanyagura umutsima, no gusenga. Amen. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro.
duhejeje gusoma amajambo akomeye kandi amajambo y'urufatiro nkuko niko ndavuga ngo nk'iyo Imana yampaye kugira ngo tuvugane nawe. Turi mu gihe cya nyuma, turi mu gihe cy'ikanguro rya nyuma, turi mu gihe iyo turavye hirya no hino abantu bugarijwe n'ibintu byinshi batari butahure. Hirya no hino hari indwara zidasanzwe, hari ibyorezo biriko biraza, hari ubukene, hari inzara, hari urwanko, hari ubugome butandukanye. Nagenda babwire bene data nuko murankurikira cyangwa umuntu w'Imana kurankurikira, imbere y'uko ishengero rivuka hariho kandi ibintu bimeze nk'ibi turimo. Ibintu nk'ibi tuhari muri iki gihe cya nyuma byamiyeho no muri kiriya gishengero itaravuka byariho, ariko hamaze kubikangura abantu batangura guhinduka. Ariko hari ikintu cyabaye muri kiriya gihe, abantu kugira ngo bahindukire Imana, minsi yose birasabwa yuko by'ukuri bagira icyo bumvise. Biragoye ko umuntu yohinduka, biragoye ko umuntu yohindukira Imana atacarumva. Niyo mpamvu umuntu w'Imana kurankurikira, donc mwene data kurankurikira, igikorwa n'icyacu cyo gukomeza umurimo Yesu yadusigiye wo kuvuga ubutumwa bwiza, wo kwigisha abantu kugira ngo bamenye by'ukuri amakuru ajanye n'ubwami bw'Imana. Imana ifashe cyane. Niyo mpamvu muri kino gihe Satani wari karakora cyane gose kugira ngo atange amakuru yo kuyovya, kugira ngo atange amakuru by'ukuri ahinyitse, adasabye ukuri n'amakuru y'ubwami bw'Imana, ariko akayazana mu ishusho nk'amakuru agomba kumera amakuru y'ubwami bw'Imana, ariko ari amakuru ahinyitse. Mu gifaransa kuvuga biti ari amakuru ari tricky, ari des informations ziri tricky, ari des informations ziri fausse, zituma abantu bibaza ngo ariko baragenda mu rugendo wo kuja mu ijuru, ariko atari ko bagenda mu ijuru, ariko bafata urugendo rubajana muri gehinomu. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu muri kino gihe abantu barakwiye kwiga cyane bakamenya ijambo ry'Imana. Abantu barakwiye by'ukuri kuronka mpemu w'Imana, kuzura mpemu w'Imana, kugira ngo mpemu w'Imana wenyine abigishe. Hari inyigisho twagiye tubaha mu gihe cyashize tubabwira neza yuko mpemu w'Imana niwe muntu wenyine ashobora kukwigisha neza ugatahura. Niyo mpamvu natanguye senga mvuga ngo mpemu w'Imana by'ukuri afate controle, mpemu w'Imana by'ukuri afate controle mu mitima yanyu ku buryo bw'uko abatahuza. Wowe uri kurumviriza uyu munsi by'ukuri wumve icyo mpemu w'Imana ariko aravuga, wumve icyo ariko aragushikiriza, kandi agutahuze maze ugishire mu ngiro. Imana ifashe cyane. Rero kugira ngo abantu bige no kugira ngo abantu bamenye bongere bahindukire Imana, bisabwa ko baba babwiwe, bisabwa ko baba bumvise. Imana ifashe cyane. Iki gihe ngo abantu baradutse barabwira Paulo ku murongo wa 37 baravuze ngo bumvise ibyo. Imana ifashe cyane. Ngo bumvise ibyo. Imana ifashe cyane. Ngo bibacumita mu mitima, ngo babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, mbega tugire dute? Reka ndababwira ikintu kimwe, mbega bari bumvise ibiki? Aho wari umunsi wa Pentecote, abantu bari ngaho, ndetse isinzi ry'abantu bari ngaho kuri uwo munsi bumvise by'ukuri intumwa bariko baravuga mu ndimi zidasanzwe, bariko baravuga mu ndimi nyinshi, mu ndimi z'abandi bantu z'andi mahanga. Umwe wese bivanye niyo yava atangura kwibaza ati mbega habaye iki? Aba bantu ni gute bariko baravuga mu ndimi zacu tukumva ibyo bariko baravuga? Imana ihabwe icubahiro. Mpemu w'Imana yari yururutse, mpemu w'Imana yari yashitse, mpemu w'Imana yari yamaze kuburukako nkuko bari barabisezeraniwe na Kristo. Mpemu w'Imana yari karakora ibintu bikomeye. Imana ihabwe icubahiro. Mpemu w'Imana mwene majambo ni nkawe ariko abazako nk'igishinga ntahe, ndetse kugira ngo nibavuga by'ukuri abantu bose bamenye ko abo bantu ari aba Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Kuko mpemu w'Imana yari kuri twebwe, mpemu w'Imana yari muri wewe, by'ukuri ufise ikidodo cyerekana yuko wa Kristo. Imana ihabwe icubahiro. No, mpemu w'Imana muri uwo mwanya yari nk'igishinga nayo cyo kwerekana ko abo bantu by'ukuri ari abantu ba Kristo, ko by'ukuri ari abantu bari mu ruhande rwa Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Ari abantu bakoreshwa na Kristo, ari abantu bubaha Kristo, abantu bagendera by'ukuri mu nzira za Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Ariko hari abatanguye kurogota uwo munsi baravuga ngo none haba abantu baborewe. Ariko Paulo arababwira ati ntabwo baborewe, ati reka ndababwira ikintu kimwe, ati turi isaha 3 z'umurango, ntabwo baborewe. Ariko Paulo
atangura kubavugira abemeza by'ukuri ibyabaye kuri Yesu Kristo, afatiye kuki? Afatiye ku byanditswe. Imana ihabwe icubahiro. Afatira ku byanditswe, agerageza kubasigurira, agerageza kubumvisha no kubatahuza ibya Kristo n'ibyabaye uwo munsi. Reka ndababwira ikintu kimwe bene data muko murankurikira. Nkuko niko nibabwira, ntushobora guhindukirira Imana, ntushobora kwihana iyo utarumva, iyo utaratahuzwa. Ariko abantu baravuze bati ngo bamaze kubyumva ibyo ngo bagabo bene data, ngo mbega tugire dute? Reka ndakubwiye mwene data kurankurikira, bivanye n'ivyo uri mu munsi wa none. Turababwira duti Kristo ari hafi, Kristo aragarutse. Iki ni igihe ca nyuma, umwami ari ku rugaradodora. Ariko nagenda kubwire ngo inzira zawe urimo zishobora kuba zidatungana. Ushobora kuba uyu munsi witwa wa Kristo ariko uri mu nzira zidatungana. Bishobora kuba hari ingeso zikikwizingiyeko, ashaka kuba hari ibintu kikuragenderamo byakuzingamitse, ariko byakunaniye ngene uri kwagira iki, ngene uri bubivemo. Byakunaniye ngene uri bubivemo, wama mu ntambara, wamuragwana ariko byaranse kubihera. Ariko nagenda kubwira ikintu kimwe muntu w'Imana. Wewe utararonka agakiza, utarakira agakiza, amahirwe uyu munsi ashobora kuba yiwawe. Uyu munsi ushobora kuvuga uti mbega none ngire gute? Ni umunsi wo kwibaza ico kibazo. Ni umunsi wo kwibaza uti mbega ngire gute kugira ngo mpindukire Imana. Reka ndakubwira ikintu kimwe, iyo umaze guhindukira Imana hari inkingi zine uheza ukaronka kubakirako, ugakomeza kugendera mu buzima bwa Kristo, kandi ugakomeza kwitega uyu Kristo umwami wacu agiye kugaruka. Niyo mpamvu izo nkingi ntushobora kuzubakirako utarahindukira Imana. Niyo mpamvu iki kibazo ukibaza uti mbega ngire gute? Imana ihabwe icubahiro. Ariko Petero ngaha yatanze inyishu, mwemu yanga aratanze inyishu. Reka ndababwira ikintu kimwe, reka dusome ndabasubire ku murongo wa 38, aho Petero yongera akabishura akababwira amaje ati mbega tugire gute? Nawe uyu munsi ushobora kuba uri kuragira iki, uri kuribaza ico kibazo uti ngire gute, kubwo kumva aya majambo. Ngire gute kugira ngo mve muri zino nzira zingoye, kugira ngo mve muri bino bintu byari binanije, kugira ngo by'ukuri mpindukire Imana. Nimara kwihindukira hama by'ukuri ngendere muri uko kugororoka, ngendere muri uko gutungana, by'ukuri nk'umuntu yahindukiye Imana bikwiriye. Imana idufashe cyane. Kuko nagenda ndabwira ikintu kimwe, nta kintu washa kuno munsi kirengeje ndabazaniye ibyo mumaze kumva. Nta kintu kimwe kirengeje ndabazaniye kirenze icyo mumaze kumva. Oya. Oya. Kuko reka ndabwira ikintu kimwe, usone mu gitabo cy'umusiguzi igice cya 12 umurongo wa 13 niho havuga ngo byose byarumviswe. Bano niko mwankurikira, turi mu gihe cya nyuma. Ubutumwa bwaravuzwe hirya no hino, ubutumwa bwaravuzwe ku maradiyo, bwaravuzwe ku mateleviziyo, bwaravuzwe mu bitabo abantu banditse. Ariko umusiguzi we niwe yabivuze neza, aravuga ngo byose byarumviswe. Ni ku murongo wa 13 igice cya 12 ngo byose byarumviswe. Indunduro ya byose ni ngo wubahe Imana, witondere ibyagezwe nayo. Imana idufashe cyane ngo kuko ibyo ari byo bibereye iki umuntu wese. Nivyo bibereye umuntu wese, nta tandukaniro, nta gusobanura ngo aba nibo bibereye bagera ntibabereye. Oya, byose byarumviswe. Uyu munsi nabaze umusinguzi no tugereza byose byarumviswe. Ntaco tutarumva, ntaco utarumva. Gusa rimwe na rimwe gusa imitima yacu irinangira, imitima y'abantu irinangira, baragukuri barakuze, kuri bamaze kukumenya. Kandi Yesu yavuze ngo tuvuge ubutumwa bwiza ngo mwisi yose, ngo bize kibe nk'ikimenyetso, kize kibe kimenyetso ko Yesu agira garuke. Yesu agira garuke. Tumaze kuvuga ubutumwa ku isi yose, abantu bose bakumva ubutumwa bwiza, Yesu azogaruka. Uko kizo ari gishinga ntaye uko atakibazo zo kwireguza, bavyumvise, bumvise amakuru y'ubwami. Imana idufashe cyane. Rero umusiguzi yavuze neza ati byose byarumviswe, ati indunduro ya byose ni ubahe uhoraho, ubahe Imana, witondere ibyagezwe nayo. Ati uko ibyo ari byo bibereye iki umuntu wese. Wewe yarabanaye akavuga ngo kuko Imana izoshira igikorwa cyose mu rubanza, bona ikintu cyose gihishijwe ari kibi ari cyiza. Imana idufashe cyane. Yesu agiye kugaruka, Yesu arahaje vuba, kandi Yesu agiye gutora ishengero ryiwe.
kandi bizokurikira, hazokurikira ibindi bintu byinshi. Hari inyigisho nyinshi twagiye tubaha, hari n'izindi ziri imbere tuzobabwira, ariko turaca babwira gusa itegure kuko Kristo agiye kugaruka. Itegure, hindukirira Imana, va muri ibyo bintu urimo, va muri izo ngeso mbi, va muri izo nzira zawe. Mandutunga, va muri izo nzira zawe, gendera mu nzira z'Imana, kuko inzira z'Imana nizo zonyine zigororotse. Imana ihabwe icubahiro kandi Imana idufashe cyane. Rero Pawulo arababwira ati by'ukuri abagabo ntabwo baborewe, ariko ibyari byananditswe n'ibyo byashyitse uyu munsi. Koko ati nk'uko umuntu uze uwavugishwa n'Imana Yoweri yavuze ati Imana izosuka mpemu wayo ku bari n'umubiri bose. Imana ihabwe icubahiro. Uyu munsi ntumwa zose mpemu w'Imana batangura kuvuga mu zindi babita ngo baborewe, ariko ntabwo bari baborewe. Hari ibyari byaranditswe byari bishitse. Rega ndabwire bantu b'Imana, iki ni igihe cya nyuma turimo. Ndasubira ndababwira, iki ni igihe cya nyuma turimo. Iki ni igihe cyo guhindukira Imana, maze by'ukuri tukubakira kuri za nkingi zikwiriye kugira ngo by'ukuri dukomeze kuba iki? Abiteguriye kwakira Kristo. Imana idufashe cyane. Kuko izo nkingi tutazubakiyeko, turaza kuzibona mu kanya. Izo nkingi tutazubakiyeko, ntabwo twoshobora kwitega Kristo, ntabwo twoshobora kuguma ku murongo w'abana b'Imana. Tutazubakiyeko, twosanga twagiye mu ruhande, twagiye mu nzira zacu, twavuye muri za nzira z'Imana. Pawulo rero arabishura, bamaze kuyicuza mu mitima, bamaze kubona yuko by'ukuri ibyo babwiwe ari byo, bamaze kwemezwa n'ibyo Pawulo abigishije, bamaze kwemezwa n'ibyo Pawulo ababwiye biri mu byanditswe byabo bagenderako, mu byagezwe n'Uwiteka bagenderako, by'ukuri baremezwa, by'ukuri baratahura, ariko bigira inama kuko bumvise mu mutima amajambo ababwiye, abacumise mu mutima. Maze Petero arabishura ati mwe mwihane. Imana idufashe cyane. Ikintu cya mbere ngenda mwene data turanasoma ngo tubandanye. Ikintu cya mbere uri bukore, nyambo uyu munsi uri kuranyumviriza, nambo uyu munsi uri kumviriza icyo mpemu w'Imana ariko aravuga, cyo guhindukira Imana by'ukuri, kugira ngo by'ukuri ushika ahantu ushingira kuri izo nkingi zine, banza wihane. Imana idufashe cyane, banza wihane. Pawulo rero icyo kintu cya mbere yabwiye ngo ati ni mwihane. Arongera avuga ngo umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina ya Yesu Kristo. Reka ndabwira ikintu kimwe, hari inyigisho nabigishije ubuheruka, ndababwira ngo burya ukuvuka bwa kabiri hari ibintu bibiri bisabwa. Icya mbere ni uko umuntu abanza agaca bugufi akihana, maze umaze guca bugufi akihana, Bibiliya iratubwira neza ngo uhabwa ubushobozi bwo gucika umwana w'Imana. Iyo uhabwa ubushobozi bwo gucika umwana w'Imana, uratera intambwe ukabatizwa, ukabona kuvuka ubwa kabiri, maze izina ryawe rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ugaharirwa ibyaha byawe byose. Ukabatizwa, ugahamba wa muntu wawe wa kera, ugahamba bya byaha byawe, maze ukazuka uri umuntu mushasha. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Niyo cyo gituma Pawulo ngaho arababwiye ngo ni mwihane, bwa mbere mwihane, ngo umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana idufashe cyane. Rero nta kindi ukwiriye, banza wihane, hamutera intambwe ubatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone guharirwa ibyaha byanyu. Amen. Iyo wihanye ukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo, uhabwa kuharirwa ibyaha byawe, kuko niyo batijwe, mu gihe cyo kubatizwa urahamba bya byaha byawe, urahamba wa muntu wawe wa kera, maze ukagira iki? Ugacika umuntu mushasha, ugacika umwana w'Imana, izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, maze by'ukuri ukagira umugabane w'abana b'Imana. Kandi ngo muzohabwa ingabire. Ndagenda ndabwira ikintu kimwe, hari ingabire ya mbere. Ndagenda ndabwira ngo there is a first blessing. Hari umugisha wa mbere iyo umuntu yihanye akabatizwa. Hariho umugisha wa mbere amaze guharirwa ibyaha. Hari umugisha wa mbere wo kugira iki? Wo guhabwa ingabire ariyo mpemu w'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Hari ingabire ya mbere yo guhabwa impemu, guhabwa mpemu w'Imana. Ivyo biri muri bimwe twita imigisha mu buryo bwo mu mwuka. Iyo ngabire ya mpemu w'Imana n'umugisha twaduhawe mu buryo bwo mu mwuka. A spiritual blessing. Une bénédiction spirituelle. Imana idufashe cyane gutahura ibi bintu. Iyo uwihanye ukabatizwa,
uharigwa ibyaha byawe, maze uharigwa ibyaha byawe hari ingabire ubanza ukaronka ya mpwemu yera. Niyo tubona ndavuga ngo muntu w'Imana utari bwaronka agakiza nahawe uyu munsi wo gufata ingingo yo kwihana, maze ugatera intambwe yo kubatizwa ugaharigwa ibyaha byawe, maze Imana igaheza ikazogira iki, ikaguha mpwemu wayo akaba muri wewe, akaba ari wakuyobora ugacika umwana w'Imana ugahindukira. Imana ihabwa icubahiro, maze ugatangura ubugingo, ubuzima bushasha bwo kugenda by'ukuri nk'umuntu yahindukiriye Imana. Bikagaragara ko umuntu wahindukiriye Imana mu kugendera ku nkingi zine mu kanya tujya tubone zo gushingirako iyo wamaze guhindukira Imana. Nawe ushobora kuba muntu w'Imana, nawe uri kuramurikira uri umuntu waronse ako gakiza, ariko ugasanga uri mu ngeso zidatandukanye. Ihane, egera ya ntebe y'imbabazi, egera ya ntebe y'ubuntu, bikusure kwakira ku mbabazi kugira ngo by'ukuri ukomeze gutungana, buri gihe ukomeze kuri umuntu atunganye, ushingire kuri za nkingi zine tugira tubone mu kanya kugira ngo ukomeze kwitegura kwakira Yesu Kristo agiye kugaruka vuba utora ishingiro ryiwe. Pawulo ahejeje kubabwira yuko bazoronka mpwemu yera, yongera ababwira ikintu kimwe. Aheka abwira ubwoko bw'Isirayeli ko yari muri Isirayeli, ababwira ngo kuko isezerano ari iryanyu kandi ari n'iry'abana banyu n'abari kure bose. Duhagarare kuri akantu, n'abari kure bose abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu. Bibiliya itubwira neza ngo twebwe twitwa nk'abanyamahanga, abantu tutari mu bwoko bw'Isirayeli twe twari abanyamahanga. Bibiliya ikatubwira ngo twari kure y'isezerano, kandi ngo nta Mana twari dufise, nta n'ivyizigiro vy'akazoza twari tugize iki dufise. Ariko ngaha Pawulo arababwiye neza, arababarira ngo kuko isezerano ari ryanyu. Iryo sezerano ryo kuronka mpwemu yera byari ubwoko bw'Isirayeli. Yoweri akirihanura yaravuga ubwoko bw'Isirayeli, ariko ngaha Pawulo arongera n'abishimangira uko Yoweri yabivuze ati, ndetse Yoweri ntiyavuze ubwoko bw'Isirayeli, avuga ngo abantu bose bari mu mubiri, mpwemu w'Imana izobazako. Imana izosuka mpwemu wayo kuba ari ngo n'umubiri bose. Yoweri arabihanura, ntabwo yariko aravuga gusa ubwoko bw'Isirayeli, ariko na Pawulo ngaho yongera kubishimangira, aravuga ngo kuko isezerano ari ryanyu n'abana banyu. Yoweri akavuga ubwoko bw'Isirayeli n'abana babo n'abazobakomokako kugeza na bugingo n'ubu, ariko ngo n'abari kure bose. Imana ihabwa icubahiro. Burya mu mugambi w'Imana ntabwo twibagiwe. Niyo mpamvu uyu munsi wa none natwe twahagurukijwe n'Imana, natwe twahamagawe n'Imana. Imana ihabwa icubahiro, imaze kuduhagurutsa, imaze kutugira abana b'Imana ikaduhagurutsa, natwe dusukamwo mpwemu wayo. Kuko aravuga ngo n'abari kure bose abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu. Uyu munsi wa none mwene data ngenda kubwire ngo warahamagawe n'umwami Imana yacu. Hari mpwemu w'Imana yaguhaye, gendera muri ubwo buzima bwo kwezwa no gutungana uyobowe na mpwemu w'Imana, ushingiye ku nkingi zine tugira tubone zo gutuma by'ukuri ugenda nk'umuntu yahindukiriye neza Imana. Nawe uriko uyu munsi ufata iyo ngingo yo guhindukirira Imana, yo kwihana, kubatizwa, maze ukabwira ngo hari ibyo byaha byawe, uronke niyo mpwemu yera. Uyu munsi urumvise yuko amahirwe uyafise, ntukagira ubwoba. Birashoboka ko waronse inyigisho nyinshi zitandukanye, ariko uyu munsi ngenda kubwire ngo na wewe uyu munsi isezerano ni iryawe ryo kuronka mpwemu yera. Kuko mpwemu yera ni wewe nyine adushoboza kugira iki, kuba abana b'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Kuko mpwemu w'Imana ari muri twebwe, mpwemu w'Imana araduhingura, mpwemu w'Imana aradutunganya by'ukuri tugakomeza kuba turi abana b'Imana uko igomba ko turi bube. Imana ihabwa icubahiro. Fata iyo ngingo, ni wihane, wizere wihane, nta kindi, wizere wihane, maze utere intambwe ubatizwe, maze numara kubatizwa ibyaha byawe biharigwe, wongere ugira iki, uronke ingabire ya mpwemu yera. Kuko nawe yari isezerano ryawe, kuko ari kuguhamagarwa kwawe na Kristo. Imana ihabwa icubahiro. Kuko ngo abari kure bose bahamagawe n'umwami wacu Kristo. Ntabwo ari ab'Isirayeli gusa, abari kure bose, twebwe twese turi kure. Ba bandi batari bafise iki, batari bafise Imana, ba bandi batari bafise ivyizigiro vy'akazoza, twebwe ba bandi batari ndetse bafise isezerano. Ariko uyu munsi wa none, haleluya, ariko uyu munsi wa none Pawulo arongeye Petero arongeye kwitwemeza,
ati n'abari kure bose abazohamagarwa n'umwami Yesu. Uyu munsi urahamagawe, uyu munsi umwami Yesu araguhamagara, ihane. Ni wihane, utere intambwe ubatizwe, uharigwe ibyaha byawe, maze iyo sezerano rigushikeko. Imana ihabwe icubahiro kandi Imana idufashe cyane. Fata ingingo neza uyu munsi, fata ingingo by'ukuri uyu munsi, isezerano ryawe nawe uricakire kandi nawe uje mu mugabane w'abana b'Imana. Imana idufashe cyane. Kandi ashingisha intahe ayandi majambo menshi ngo arabahanura ati nimwikize abiki gihe kigize iki kigoramye. Imana idufashe cyane. Negenda abwire ngo iri jambo umurongo wa 40 wongeye kuza ushimangira igihe turimo. Niki gihe turimo, iki gihe turimo cikanguro rya nyuma. Iri kanguro rya nyuma rije mu gihe isi iri mu gihe kigoramye, isi iri mu gihe kigoretse, isi iri mu gihe kigoye, aho abantu by'ukuri udahagaze neza, utari mu mwami Yesu, utari mu muhemu w'Imana, isi ishobora kugutwara, isi ishobora kukumira, isi ishobora kukugenza uko yishakiye, isi ishobora kugutwara mu ruhande rwayo, ugasanga by'ukuri uri gufata urugendo kujana muri gehinomu. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo kandi ashingisha andi majambo menshi ati nimwikiza biki gihe kigoretse. Ico gihe cyari gihe kigoretse, abantu bari mu bugome, nta kindi bari bakwiriye atari guhindukirira umwami, bakakira uwo mwami Yesu. Yesu yari yaje ariko by'ukuri ntibamumenya. Yesu yari yaje mu isi ariko by'ukuri ntibamwakira. Ariko Paulo aravuga ati iki gihe kiragoretse, iki gihe kirimo ubugome butandukanye, kuko Satani ntabwo yagomba ku by'ukuri abantu bamenya uwo Kristo yari yaje mu isi. Satani ntabwo yagomba ko abantu by'ukuri bahindukira uwo Kristo. Ariko Paulo aravuga ati iki gihe kiragoretse, muhindukirire umwami, muhindukire uwo mwami Yesu, kuko igihe kiragoramye. Imana idufashe cyane. N'ubu ndababwira nanjye, mwe mu Imana ndababwira muri kano kanya, mwe mu Imana ndababwira uyu munsi, uri kurakurikira uyu munsi, ni wikize muri kino gihe kigoretse. Mwe mu Imana yavuze hari ikintu kimwe gusa gikwiriye kugira ngo wikize, hari ikintu kimwe gusa gikwiriye, ni wihane, ubatizwe, maze uharigwe ibyaha byawe, maze uruhingabire ya mpemu yera. Imana ihabwe icubahiro. Uko nagenda ndabwira ikintu kimwe, Bibiliya yatubwira ngo abarimo mpemu yera nibo bana b'Imana. Nagenda kubwira ngo utarimo mpemu yera nturi umwana w'Imana. Imana idufashe cyane. Urimo mpemu yera uri umwana w'Imana. Uyu munsi ni wikize muri kino gihe kiragoretse, kugira ngo by'ukuri ucike umwana w'Imana. Nawe wari umwana w'Imana, nyamba ari ikintu cyari kikugoye, hari inzira mbere ko uragenderamo, ni wikize muri kino gihe kigoretse, hindukira Imana, ni wihane, maze by'ukuri ugendere ku nkingi zine tugira no gutubone nkuko mba ndababwira zo guhagararako by'ukuri nk'umuntu yahindukiriye Imana. Imana ihabwe icubahiro. Nuko rero ngo abemeye amajambo yiwe barabatizwa. Reka ndakubwire muntu uri ngaha, uri kuranyumviriza, uyu munsi nyamba by'ukuri aya majambo ariko aragukora ku mutima, naho gufata ingingo. Uko uyu munsi ngo Petero ariko aravuga ngo abemeye amajambo yiwe. Ariko ndagenda ababwira ikintu kimwe, ni ukuvuga ngo abemeye amajambo Petero ariko aravuga, abemeye amajambo muhemu w'Imana ariko aramuvugisha, abemeye amajambo muhemu w'Imana ariko arabasigurira, ngo uwo munsi bateye intambwe nziza, bahitamo neza, ngo barabatizwa. Imana ihabwe icubahiro. Reka ndabwire ngo uwo munsi barihanye, bamaze kwihana, uwo munsi nyine barihanye, bagira ko barabatizwa. Ngo bamaze kubatizwa, ngo abongewe kuri uwo munsi kubari basanzweho bari nk'ibihumbi 3. Uyu munsi reka ndabwire ikintu kimwe, muri ko mwinkurikira munyumviza kandi mutari bake, uyu munsi nyamba utaraba umwana w'Imana, uyu munsi nyamba by'ukuri ugomba kwikiza, uyu munsi nyamba by'ukuri ugomba yuko iri kanguro rya nyuma ritagusiga nawe udahindukiriye Imana, ni wikize kuko igihe kiragoye, iki gihe kiragoretse. Hari ibyorezo hirya no hino biriko birategura umuzo wa Antikristo. Ariko nagenda ndabwire ngo biza bitaza, Antikristo ntazoza ishingiro tukiri mu isi. Bisigura ngo Yesu ari hafi yamaze kuza kudutora. Bisigura ngo dukwiye kuba maso, dukwiye kumera amagabo, tukama twiteguye kugira ngo azoza asanga by'ukuri turi abantu bamwiteze, kandi by'ukuri turi abantu batunganye nkuko Bibiliya ibitubwiye. Imana idufashe cyane. Ikize, iki ni igihe cyawe. Uyu munsi ko wafashe umwanya kugira ngo udukurikirane, niyo mahirwe yawe. Nagenda kubwira ngo aka kanya ntikakubere impfa gusa. Ntube by'ukuri umuntu arushije akaryo. Kuba wamaze kuzanga uri kurumviriza amajambo, nawe uri umuhirwe. Abantu uwo munsi Petero ariko arababwira, Petero ariko arabemeza, ababwira ibyanditswe.
by'ukuri ntabwo babaye abahombe ariko babaye abahigwe, kuko uwo munsi bafashe icyemezo, uwo munsi bafashe ingingo nziza, maze bahindukira Imana, maze barihana, barizera, barabatizwa, maze baronka ingabire ya mpwemu w'Imana uwo munsi nyene, maze bagira iki? Biyongera mu wundi mugwi w'abana b'Imana. Imana ihabwa icubahiro, kandi Imana idufashe cyane natwe. Ufata ingingo nziza mwene data, ufata ingingo nziza muntu w'Imana kurankurikira, kuko igihe kiragoretse, igihe kiragoye. Imana ihabwa icubahiro. Ariko nagenda abwira ikintu kimwe, ivyo ntibikwiriye yuko uyu munsi wa none gusa ufata ingingo, ufata n'icyemezo cyo guhindukira Imana. Ivyo ntibikwiye gusa, kuko uyu munsi nyambo ufashe ingingo, uyu munsi nyambo uri kurafata icyemezo cyo guhindukira Imana, nyambo uri kurafata icyemezo cyo kwihana, nyambo uri kurafata icyemezo by'ukuri cyuko wihana ibyaha byawe byose ukabiterera inyuma, nyambo uri kurafata icyemezo nawe wari wamaze kuba warakijijwe, icyemezo cyo guheba ivyo bintu byari bikikuboshe. Uyu munsi ivyo ntibikwiriye gusa, nuko hari ikindi gikurikira, nicyo tujya tubonere hamwe. Dusomye ku murongo wa 42, uwo munsi abari bahejeje guhindukirira Imana, abari bahejeje kwizera bakanabatizwa, bakagera ku rugero rwo kubatizwa, hari cyace gikoreka ngo bashishikara. Haleluya, Imana idufashe cyane, ngo bashishikara cyane mu by'intumwa zigisha. Imana ihabwa icubahiro. Ngo bashishikara cyane mu by'intumwa zigisha, ngo no kugira ubumwe, no kumanyagura umutsima, no gusenga. Roresetera basakaya. Imana ihabwa icubahiro. Reka ndabwire ngo uru n'urufatiro rudasanzwe. Izi ni za nkingi zinene ko ndababwira. Umuntu yahindukiye Imana by'ukuri ategezwa guhagararako, ategezwa kugenderako, kugira ngo by'ukuri ahagarara ashikamye, ahagarara atakimunyeganyeza, by'ukuri yiteze ukuza kwa Kristo. Imana idufashe cyane. Reka ndabwire ikintu kimwe, ikintu ca mbere ngo cabaye niki? Ngo bashishikaye muki? Mu byo intumwa zigisha. Reka ndabwire mu yandi majambo ngo niyo ni nkingi ya mbere, bashishikaye mu ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Nimba ufashe ingingo uyu munsi, nyamba ufashe icyemezo uyu munsi cyo guhindukira Imana, shishikara by'ukuri. Nimba wamaze gufata icyemezo, cyane nawe ugira ugifate, umenye yuko inyuma yo gufata icyemezo, inyuma yo kwihana, inyuma yo kubatizwa, ugaharirwa ibyaha, ukaronka ingabire ya mpwemu yera, shishikara mu ijambo ry'Imana. Iyo niyo nkingi ya mbere y'uwa Kristo. Iyo niyo nkingi ya mbere y'umuntu yizera Kristo. Iyo niyo nkingi ya mbere y'umuntu ari mu rugendo ruja mu ijuru. Iyo niyo nkingi ya mbere y'umuntu yiteze Kristo. Bana habwa icubahiro. Shishikara mu ijambo ry'Imana. Shishikara mu majambo tubigisha. Nayo sayani, shishikara n'aya majambo mpwemu Imana dushirako utubabwire. N'aya majambo ari mu gitabo cya Bibiliya. Fata Bibiliya, gura Bibiliya nyabo utayifise, ube mu ijambo ry'Imana, ushishikare mu ijambo ry'Imana. Mpwemu yera imba wafashe ingingo, nuza gufata ingingo, mpwemu yera akakuzako, mpwemu yera ukamuronka. Reka ndakubwira ikintu kimwe, ngo mpwemu yera azokwigisha nushishikara mu ijambo ry'Imana. Iyo ni inkingi ya mbere. Shishikara mu ijambo ry'Imana, mpwemu yera azokwigisha, mpwemu yera azogutahuza, kuko iyo ni inkingi ya mbere nkuru y'urufatiro. Yesu yaravuze ngo nimwaba mu ijambo ryanje. Haleluya. Mu majambo yanje nanje unawe mukayabamwo, ngo nanje nzoza, ngo mbe muri mwebwe. Imana ihabwa icubahiro. Kristo azoza abe muri twebwe. Ijambo ryiwe ritubayemo, natwe tukaribamo, ngo Kristo ubwiwe azoza yibere muri twebwe. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Reka ndabwire inkingi ya kabiri, ngo bashishikara kandi ngo no kugira iki? Ubumwe. Reka ndabwire ikintu kimwe bantu b'Imana, namwe bene data nuko murankurikira. Ubumwe ni ikintu cya mbere gikomeye, ni inkingi ikomeye ku ba Kristo, ni inkingi ikomeye ku ba Kristo. Iyo atabumwe buhari, ntacyo twaba twubatse. Reka ndabwire ikintu kimwe, Bibiliya yo iratubwira ngo turi shengero, kandi Bibiliya yo iratubwira ngo Kristo n'umuzabibu, ngo natwe turi amashami. Haleluya. Nuvuga ngo twese twubakiye kuri umwe, ku muntu umwe. Ni ukuvuga ngo Kristo Kristo niwe
niwe buzima bwacu. Nuvuga ngo tutari kuri Kristo ntitwobaho, tutari kuri Kristo nuvuga ngo twese Kristo turamusangiye, twese Kristo ducometse muri we, twese Kristo turi muri we. Nuvuga ngo nta buzima tutari kuri Kristo. Nuvuga ngo ndagana ikintu kimwe, iyo dutanguye kutagira ubumwe, iyo dutanguye kwitandukanya nk'abera, iyo dutanguye kwitandukanya by'ukuri nk'abana b'Imana, nuvuga ngo uwitandukanije na mwene data, uwitandukanije n'ubundi ntabwo bagishingiye kuri Kristo. Nuvuga ngo nta kuntu two kwitandukanya dushingiye ku kintu kimwe. Iyo dushingiye ku kintu kimwe tukitandukanye, wowe ugomba kwitandukanya n'abandi, ntabwo uba by'ukuri ukiri kuri Kristo, ntabwo ugicometse kuri Kristo. Haleluya, idufaje cyane. Sinzi icyo kintu ko bagitahura. Ndagenda kubwira ikintu kimwe, ntabwo wovuga ngo uritandukanije na mwene data wundi, wewe ariwe nyanduko ngo witandukanije na mwene data wundi, wanse kugira ubumwe na bene data, ngo hama by'ukuri uba ugishingiye kuri Kristo, kuko Kristo akunda ubumwe. Wewe uri kuritandukanya n'abandi nta n'ubwo ugishingiye kuri we. Niyo mpamvu ngo bashishikara kugira ubumwe, bashishikara n'ukuri gufatana mu nda, bashishikara ko ari abantu bagize iki, bahuje inama, bashishikara ko ari abantu bahuje ingingo, kuko bizera bimwe. Abera bizera bimwe, abera ndetse bateza kugendera mu nzira zimwe, ni inzira zo kugororoka, ni inzira z'Imana, bizera kimwe, bizera Yesu, bizera Data, bafise ingabire imwe ya mpemu yera. Nta kuntu ko kugira icyo kwicamo imice, icyo ntigikwiriye na gato. Ukwica n'imice ntabwo ari iby'abana b'Imana. Ukwicamo imice ivyo ni iby'abana ba Satani. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu reko ndababwira ngo ntibibereye gusa kuba witwa ngo warakijijwe, ngo witwa gusa ngo witirwa izina ry'Imana, ariko atabumwe ufitaniye n'abera. Uyu munsi urasanga bagenda barararaza bene data bandi. Uyu munsi urasanga abantu bagenda baracira imanza bene data bandi. Uyu munsi urasanga abantu by'ukuri bagenda baravuga bene data bandi. Uyu munsi urasanga abantu by'ukuri mwene data canke uwundi mukozi w'Imana kanaka ariko aravuga icyima namushize ku mutima. Hari abantu bariko bagomba by'ukuri kuza kugira iki, ndetse nk'uku mu kirundi dukunda kuvuga ngo guponda, wasanga ariko barangiriza icyo umuntu ariko aravuga cyinshi ariko arakora. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo bashishikara kugira iki, ubumwe. Bana habwa icubahiro, bashishikara kugira ubumwe, bana habwa icubahiro. Ariko nagenda abwira ikintu kimwe, iyo uri umuntu by'ukuri ushishikara kuba mu ijambo, ya nkingi ya mbere nivyo kunanira gushishikara kugira ubumwe by'ukuri. Iyo uba mu ijambo hama ukarireka naryo rikakubamo, ubu umuntu afise ubumwe, ubu umuntu agira ubumwe. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu izi nkingi Petero ndazitanga, nuko ari inkingi zigenda zose zifitaniye isano. Iyo uri by'ukuri ku nkingi imwe muri izi, n'izindi zose usanga wagize iki, wazibayemo. Ariko inkingi imwe muri izo ikunaniye, n'izindi zose ziba zakunaniye. Tutidigadiga na gato. Tutacenga ngo twibaze ngo nuko twitiga izina ry'Imana ngo by'ukuri ngo turi mu rugendo ngo ruja mu ijuru, ngo by'ukuri ngo uko turi uyu munsi tutari kuri izo nkingi zine, ngo twibaze yuko by'ukuri ngo twahindukiye Imana twiteze Kristo. Izo nkingi tuteza kuzigendera ko zose, izo nkingi tuteza kuziba ko zose. Imana idufashe cyane. Inkingi igira gatatu yavuze ngo bakomeze kandi no gushishikara mu kumanyagura iki, umutsima. Imana idufashe cyane. Petero Petero muri izi nkingi dusoma muri Petero yagira gatatu, ni inkingi ikomeye, inkingi yo kumanyagura umutsima. Ni inkingi idasanzwe, ni ikintu kinaniza cyane muri kino gihe abakristo, ni ikintu kinaniza cyane gose abakristo muri kino gihe. Reka ndababwira ikintu kimwe, mwe mu Imana ari ikintu agomba kutubwira muri iki kintu cyo kumanyagura umutsima muri kano kanya. Reka ndakibaye ku ngezo zibiri. Kumanyagura imitsima ni ukuvuga ngo bakomeza kugira isangira ry'abera. Mani habwa icubahiro, bakomeza kugira isangira ry'abera. Reka ndabwira ikintu kimwe, isangira ry'abera rirakomeye cyane gose. Mu isangira ry'abera turakira indwara, mu isangira ry'abera turabohoka ibintu byinshi, mu isangira ry'abera twongera by'ukuri kuza hamwe twibuka by'ukuri cyo Kristo yagize iki, yakoze mu buzima bwacu. Mani dufashe cyane gutahura ibi bintu. Reka ndabwira ikintu kimwe, hari urundi rugezo rugira kabiri. Kumanyagura imitsima dushobora kwifata no mu rundi rugezo rwo kugira iki, wo gusangira n'abera. Rishobora kuba atari isangira ryera nk'uko tubyita isangira ryera, ariko gusangira n'abera. Gusangira n'abera.
uyu munsi wa none abera ntibagikoranira hamwe kugira ngo bagire iki, basangirire hamwe. Kuko iyo basangirira hamwe hari ikintu kidasanzwe gikoreka, hari ikintu kidasanzwe cubakika mu buryo bwo mu mwuka. Iyo bari hamwe, Imana idufashe cyane, kiba ikindi gihe cyo guhura, kiba ikindi gihe cyo kuganira, kiba ikindi gihe cy'ukuri, cyo kuganira amajambo y'Imana, cyo kuvugana amajambo y'Imana, cyo kuzuzanya ndetse cyo gukomezanya. Ugasanga ndetse muri uwo mwanya ni umwanya baganira amazaburi, ni umwanya baririmba, ni umwanya bavuga iby'Imana. Mwibuke hariho ijambo ry'Imana ritubwira ngo ngwiyo ngo abana b'Imana ngo bicaye hamwe baganira, ngo Uwiteka nawe agira iki, ngo atega amatwi akumviriza. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Uwiteka atega amatwi agira iki, akumviriza. Ngo maze ibitabo ngo cy'urwibutso kikandikwa imbere y'Uwiteka, uca abantu bagira iki, biyumvira izina ryayo. Imana ihabwa icubahiro. N'amajambo ari mu gitabo ca Malaki. Usomye muri Malaki igice cya 3 ugasoma umurongo wa 13, nkavuga ngo nuko abubaha Uhoraho ngo baraganira, ngo Uhoraho atega amatwi ngo arumviriza, ngo maze igitabo cyandikirwa imbere yiwe cy'icibutso cy'abubaha Uhoraho bakiyumvira izina ryiwe. Reka nabwira ikintu kimwe bene data, kumanyagura imitsima ngerageje kukibaho muri izo ngezo zibiri. Urugezo rwa mbere, isangira ry'abera. Eje kubabwira umumaro uri mu isangira ry'abera. Ariko no kuri runo rugezo rwa kabiri naho ndabahaye ikirundi rugezo, abera iyo bari hamwe basangira, bafungurira hamwe, hari ikintu kidasanzwe gikoreka. Kuko ntabwo baba bari ngaho kugufungura gusa. Uko ijambo ry'Imana yatubwira neza ngo ubwami bw'Imana si ukurya si ukunywa, si icyo gusa, ngo ariko ngo ni ukugororoka. Imana idufashe cyane. Abera iyo bateraniye hamwe bafungura, abera iyo bateraniye hamwe basangira, abera iyo bateraniye hamwe bamanyura imitsima, hari ikintu kidasanzwe gikoreka. Kandi ivyo babikora mu bumwe, kandi ivyo babikora mu rukundo, kandi ivyo babikora by'ukuri kugira ngo baheshe icubahiro Imana. Uyu munsi wa none ico kintu kirananije iki, abera benshi. Uyu munsi ico kintu kirananije iki, abitirirwa izina ry'Imana benshi. Imana idufashe cyane. Ngenda yabwira ikintu kimwe mfatiye kuri urwo rugezo rwa kabiri bwo gusangira. Uyu munsi biragatsindwa. Abantu birirwa barahimbaza ngo iminsi mikuru ijya nino, ariko ugasanga ni iminsi mikuru y'Imana, ugasanga abantu bava kwishengero, umwe aratashiwe afise ibintu agiye gufungura, kumbura n'undi yabuze, ariko ugasanga hano kwitaho yuko bariho n'umuntu yabuze, kumbure na bati umunsi dusangira umunezero, umunsi dusangira ibyo dufise. Icyo kintu kirabuze mu bera, icyo kintu ntaho kigikorwa cyane. Hari abagikora ni bake, ariko abenshi ntacyo bakora. Reka nabwira ikintu kimwe, abera mu rukundo turakwiye guhura, turakwiye gusangira, turakwiye kumanyagura imitsima, kujya dusangira n'isangira ryera. Imana idufashe cyane. Kujya dusangira n'isangira ryera. Dukwiye gusangira ibyiza byo mu mwuka nkuko dukwiye n'usangira n'ibyiza byo mu mubiri. Imana idufashe cyane gutaba icyo kintu. Ndazi uyu munsi ndiko ndakivugira ikintu, abenshi bakavuga ati noneho uyu mugabo ariko atuvogera, ariko atwinjira. Eka habanamba icyo mwe mu Imana ariko aravuga uyu munsi wa none. Reka nagenda yabwira ikindi kintu kimwe, ushobora gutegura amazimano uyu munsi wa none, ugatumira abandi bene data kugira ngo gusa ukuhaba kwabo gusa muheshe icubahiro Imana, muganire, muhimbaze Imana, muvugane amajambo yo kubirura. Imana ihabwa icubahiro. Reka sindabarandire ngende ku nkingi igira 4. Ni inkingi ya nyuma kandi ni inkingi ikomeye. Ni inkingi iza ndetse twavuga ngo ikomeza n'izi zose. Imana idufashe cyane. Inkingi yo gusenga, ngo bakomeza gushishikara mu kugira iki, mu gusenga. Imana idufashe cyane.
uyu munsi wa none ishengero turasabwa gusenga cyane. Uyu munsi wa none ishengero turasabwa gusenga cyane. Cyabanye batubwira ngo dukomeze dusenge. Ibyo ngo bizotuma by'ukuri igihe Kristo azogaruka dushobora kumva ko dukwiriye kuba abantu by'ukuri bahagaze imbere yiwe neza, tutagira umugabo. Kuko iyo dusenga hari byinshi bitwigira kure. Iyo dusenga imivumo itwigira kure. Iyo dusenga Satana araduhunga. Iyo dusenga Satana twigira kure. Iyo dusenga turabohoka. Iyo dusenga Mana we, iyo dusenga dukomeza gutungana, dukomeza kwezwa. Imana ihabwe icubahiro. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Nimba hariho ingeso ugomba guheba, senga. Nimba hari ikintu kikugoye ugomba kwiyambura, senga. Imana idufashe cyane. Senga. Komeza gusenga. Iyo dusenga dusabana n'Imana. Iyo dusenga dukomeza kuvugana n'Imana. Iyo dusenga Mpemu w'Imana akomeza gukora muri twebwe. Imana ihabwe icubahiro. Iyo dusenga turi no mu ijambo nkuko twabibonye ngango kuko bashishikara by'intumwa zigisha muri ya nkingi ya mbere tubonye. Iyo dusenga by'ukuri Mpemu w'Imana akomeza gukora muri twebwe, kandi ubuzima bw'Imana bukomeza kuba bugize iki, bugwiriye muri twebwe. Imana idufashe cyane. Rero mwene data turi kurankurikira, nawe muntu w'Imana ufashe icyemezo uyu munsi, turabonye yuko ntibikwiriye gusa kwitwa umwana w'Imana, ntibikwiriye gutwa kwitirirwa izina ry'Imana, ariko birakwiriye ko twubakira kuri izi nkingi zine, ushishikara mu ijambo ry'Imana, gukomeza kugira ubumwe na bene data, gukomeza mu byo kumanyagura imitsima, gukomeza gusenga, na cyane cyane muri kino gihe higize iki, kino gihe kigoramye, kino gihe kigoye. Bibiliya yatubwiye neza ngo twikize muri kino gihe higize iki, kigoretse. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Iyo mpamvu muri kano kanya ndagenda bifurize bantu mwese mwari kumurankurikira ngo mukomeze gushingira kuri zino nkingi zine. Mukomeze gushingira mu gukomeza mu ijambo ry'Imana. Mukomeze gushingira mu kugira iki, mu bumwe kumwe na bene data. Mukomeze kugira iki, mu byo kumanyagura imitsima. Mukomeze no gusenga. Uyu munsi wa none iki nico Mpemu yagombye ko mumenya. Uyu munsi wa none nico Mpemu yagombye ko mutahura. Mutibaza gusa ngo guhindukira Imana, ngo kwihana mugacika abana b'Imana ngo muzaba murangije. Eka ariko harakwiye kwizi nkingi zine dukomeza kuzigendera ko by'ukuri nk'abana b'Imana, by'ukuri nk'abahindukiriye Imana bikwiriye, by'ukuri nk'abantu biteze ko Kristo agaruka asanga dutunganye, asanga by'ukuri tubereye ko adutwara iyo agomba kutujaniwe. Uyu munsi wa none nongeye gukeza umuntu wese yumva ko mu mutima ingingo ashobora kuyifata. Kurya muri rya kanguro rya mbere twabibonye, abantu babanje kumva by'ukuri bagatahuzwa nico Mpemu w'Imana ariko aravuga, hama by'ukuri amajambo Petero ariko arababwira asuniswe na Mpemu w'Imana, akabakora ku mitima, akabacumita mu mitima, maze bagafata ingingo, bakabaza ati tugire dute. Uyu munsi wa none Mpemu w'Imana arakubwiye icuri bukore, nuko wihana, maze kwihana ugatera intambwe ukabatizwa, ugaharirwa ibyaha byawe, ukaronka ingabire ya Mpemu w'Imana, kuko ntabijya ari isezerano ryawe, nkuko Petero yabivuze ngo n'abari kure bose ngo bazohamagabwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi nyamba ugomba gufata icyemezo. Reka unkurikire muri kano kanya, maze uvuga aya majambo yature, maze uteri iyo ntambwe ya mbere. Bana habwe icubahiro. Bana habwe icubahiro. Reka ufate icyemezo. Reka dusenge. Usubiye mwano majambo, maze ubone kugira neza kw'Imana. Maze ubone kugira neza kw'Imana. Maze ubone kugira neza kw'Imana. Maze ucikundi umuntu adasanzwe, maze uje mu muhari w'abana b'Imana, maze nawe uje mubagiye gufata za ngingo za nkingi zine, kugira ngo ukomeze gushikama, ukomeze gukura, ukomeze kwitega ugaruka kwa Kristo. Reka watura no majambo, reka ndagufashe watura no majambo, maze Imana ikugiriye neza. Vuguti Mwami Yesu, nongeye kwemezwa n'amajambo yawe ushikirije no munsi. Amajambo yawe yongeye gukora ku mutima wanje. Amajambo yawe yongeye kunyemeza by'ukuri ko atakindi ndi bukore,
kandi atakindi conshikana mu gutungana rwose, conshikana kuba umwana w'Imana atari uko mpevye inzira zanje. Uyu munsi wa none inzira zanje ndazisezereye, ivyo nahora ngenderamwo vyose uyu munsi ndabisezereye mwami Yesu. Uyu munsi ivyo nahora nkora vyose vyatuma vy'ukuri utonanyemera, vyatuma vy'ukuri ntokwitwa umwana wawe, byose ndabisezereye. Nje imbere yawe nciye bugufi, byose ndabihebeye inyuma. Nizeye izina ryawe, nizeye ico waje gukora ngaha mw'isi. None mwami Yesu, ungirire neza, unyemere, unyakire, ngira umwana wawe, unyakire, unyoze ivyaha byose, unyakire nje mu bugabane w'abana bawe. Mwami Yesu, ivyo Satani byose yankoresheje ndabikiriye kwiherezo. Ndakweguriye ubuzima bwanje ngo ari wowe wenyine uzonkoresha, ari wowe wenyine uzombera umwami, ari wowe wenyine uzontunganya ukangenza uko ugomba. Unkize mwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagukeje rwose ku ntabwo uteye, ndagukeje rwose kuco ufatiye icyemezo, kandi Imana igiye kugira neza, kandi Imana igiye kugushoboza. Si ikintu coroshe, abenshi bakigira amajanja ntibagikore, abenshi barifuza kugikora ariko Satani akabavugira mu matwi cyane. Ariko uri umuhigwe, ariko uri umuhigwe ufashe iyo ngingo yo kwegura ubuzima bwawe Kristo. Reka tugusengere. Data, mu izina rya Yesu Kristo turakoresha bene data uwari we wese ahari muri kano kanya, afashe iki cyemezo cyo guhindukira, afashe iki cyemezo cyo kwihana, afashe iki cyemezo cyo gutera intambwe kugira ngo byukura acike umwana wawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ibyaha byawe bibaharire, ibyaha byawe bibaharire, kandi ubogesha amaraso ya Kristo. Ubagirire neza, ukubateye intambwe, ukubafashe iki cyemezo. Mana, uzubashigikire kugira ngo bazagikomeze ko, bazagihagarare ko, kandi bazobame bagendera mu nzira zawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ubahe kumenya rwose, ubahe gutahura cyane, maze muhemu wawe bazokomeza kugira iki kubayobora, kugira ngo abatahuze n'ibyo batari gutahure muri kino gihe, abatahuze n'ibiri imbere byose, mu izina rya Yesu Kristo uzubambika ubushobozi bwa muhemu wawe bagukorere icyo ugomba kuba ari gukorera muri kino gihe cyabo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero turashima Imana kubyikoze, turashima kandi kuri mwebwe mwese mufashe icyemezo, kandi mugiye gukomeza mwubakiye kuri izi nkingi zine, mwiteze ukuza ku mwami wacu Yesu Kristo. Imana ikomeze kubagirira neza. Ahasigaye nibaza ko Imana nidushoboza mu nyigisho zizokurikira tuzokomeza kuganira, kandi tuvuga ivyinshi Imana izoba yaduhaye ngo tubabwire. Hama nkuko dukunda kwibabwira, abashobora kudukenera kutuvugisha, murabona nimero ngaho kuri ekra ya televiziyo, murashobora kutuvugisha kuri WhatsApp canke mukaduhamagara. Abashobora kuduhamagara murabona nimero niyo mu Uganda, ariko kuri WhatsApp wari wese uherereye urashobora kutwandikira. Hama ikindi naco murashobora no guca kuri website yacu ya Rasta Revival Ministry, www.rastarevivalministry.com, canke mugaca kuri email ya ministere.info@rastarevivalministry.com. aho se mushobora kudutora. Hama nabifuza amasengesho, nabifuza ko turi bubafashe, baba bene bafashe ingingo bifuza ko turi bubafashe, bose barashobora guca kuri izo nimero, hama tukavugana, umukozi w'Imana abakiriye akabafasha ndetse akanabakurikirana. Hama tukabwira ko muri bubigenze, ko mushobora no kuja kuyandi mashengero abegereye aho muherereye. Murabahigwe. Imana rero ibagirire neza ko mwashoboye kwemera gufata aka kanya kugira ngo mwumvirize icyo Imana yadushize ku mutima. Rero tuzadusubira naho gutaha. Imana ibane namwe, murakoze. I stand in glory.